mvuze rero ibikorwa sinavuze ibikorwa vyanje jewe jenyene ibikorwa vya team kuko nubu ninjiye hajya nkumva nk'indirimbo za Momo Melody indirimbo za Chinobi indirimbo za Arnovich indirimbo za Masterland na tetemeka sana. Yes, unaona kama huyu mwaka ndio nani sinjo tumetoka wa kwanza. Nundi mwaka ni twebwe nuzokurikira. Jaribyo kwiyemera sivyo. Jaribyo kwiyemera sivyo. Ushobora kwiyemera atacho wiyemeranye. Mugabo ukiyemera ufite icyo wiyemera. Je nabwiye muri stock ko kandi apana ibintu apana kuko iciza hajya ikintu naco bari cyawe ari kibi. Abantu ukabona bariko baragisifia sana sivyo wewe nyene DFTV tunda juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro cya kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia Double D from DFTV. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese aho muri donc sinzi ko ravuga bonjour cyangwa bonsoir bivanye naho muherereye. Ndabaramukije mwese ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza kuri mwese. Mukore subscribe kuba tarabikora hama kubasangwa n'abashitsi mwese ndabakunda cyane. Nitwa Dinye Delicia, behind camera hari Oli King. No musi rero twagendeye ahantu nkuko mubizi yuko tuguma dutembera DFTV taguma ahantu hamwe. No musi rero twagiye muri Master Music hariho umuririmbyi waho umwe aruka gukora ibintu by'amateka. So ntarabarandira reka ndamwegere kugira ngo mushoye kumubona abashitsi n'abasangwa bamumenye abidondore anabumvisha ico gisasu ciwe gishasha. Ndabakunda cyane. Ndibaza mwamaze kubona umutumire uno munsi ni JADIX. Benshi bamuzi nka nkunda, je ndakunda nkunda sinzi gituma. Araza kungira nkunda. Ndabaramukije. I say go gonganisha glasi hafa full pia yani full mitikasi toto tantu nakuja kwa kasi leo ni moto kuna watoto kwa hizi biti tutawasha kushoto full peace kila kitu chote kwa DFTV. Kila kitu kwa DFTV hapana handi kwa DFTV. Kwese ndamukunda no mutipe. Just shaka no muziko tuja muri gongo no muzishaka ko tuja muri fata. Mbwa ntumfate. Bahe mfata kwanza ibindi cha tuyibanda. Ufate. Bahe mfata. Ubwa na mbere rero mbanze ndabaramuse abariko baradukurikirana nibaze yuko babaheje gukora subscribe kuri channel ya YouTube yanje wandika JADIX ugasiga umwanya cyandika The Blacker no kuri Instagram, Facebook page, Twitter n'ahandi hose ugaca wisangira ibikorwa bishasha harimo na mfata za suguma za nzo gutereta za sukamwo umeni nyinshi amatitre kumenga nateko jana basi naje kuri mfata dufate kwa amatitre hari abantu benshi bakunda kubona amatitre y'indirimbo ziwanje achavuga ati none indirimbo hariho wume ngumuki umutima suguma mahera umwana gikirori sukamwo ongeza mw'urukundo umwana aryoherwa like that. Ubu rero izo titre nabaye ndazihagaze gatoya naje no kuri mfata kubera iki mfata nivyo ushaka kumenya. Yes. Mfata ni novuga ati ni nk'umuziki nashaze kurimbira abantu bakundana. Abantu bakundana vy'ukuri apana abantu bakundana za nkundo zo kubesha zile za kuchiti no. Apana sio yale mapenzi ya kuchiti no. Umuntu ari muri love, umuntu ari muri true love fresh. None nkunda tutaraja kure uvuze ngo naririmbiye abantu bakundana bamwe bari muri true love donc atari bijya byo gucheating. Est-ce que JADIX ari mu rukundo nawe gwamfata canke nawe ari mu bindi bya mixage hari bita mixage? Ego ndi mu rukundo. Gwamfata canke mixage nico nshaka kumenya. Gwamfata. Yo muri batarakabanga ninde kandi cumuririmbira mfata. Ego ari ibintu bikunze kuba reka tubigira ibanga simakanga unumuzi reka tuganire ku ndirimbo sinaje kuvugira niwe kumumbarije ngako. Yo ntarakunzwe bagabo reka je niho rero kandi abana nta waza guhava vuga ariko ntaco reka tugume dufatana n'ibindi bikurikira. Oya just bibaye ngombwa no muvuga sivyo
mugabo kubera no musi naje nje gupresenta indirimbo reka dupresente mfata hama undi musi mwaje mundondera canke nkaza ndabagana aho mukorera mugashaka kubimbaza ivyiwiwe nzobigarukako nta ngorane kuko nta mabanga arimwo mugwa ivyuno musi reka ndabigira ibanga sivyo. Murakoze cyane JADIX no bisabaza ngo reka kwanza abanza bigira ibanga kumbure ubundi munsi tuzoza tuganira irembo giwe canke muri Master Music canke akaganira irembo rya DFTV azotubwira kumbure uwafata apana bya bintu bya mixage muza mukoroga ibintu no we arafata. Ni JADIX rero yagaragaye mu masanamu donc indirimbo ya mfata amasanamu yagaragayemo uberewe cyane gose hariho impuzu nabonye zirabura wowe uhagaze ahantu ku modoka zirya mpuzu bimeze gute? Ya style abantu benshi baguma bambaza ya style uzorabe neza si style isanzwe no nico gituma ndayikubaje ko exactement parce que impuzu jarancanga ni impuzu ishashe urabona zirya ma roofing firme polyethylene ni style novuga ati twara tuyikoresha mu ntuze ya muri style za mode fashion iha muri clip zanje rero ari ama style menshi twabitse ndakunda guhiga kubera muri iha inarunyanga home agency yari yo kugasaka mwino misi nirikirakora irahari mugani kirakora haroro ukuntu style nyinshi twakoresha wasanga tayo na hamwe zisanga ndi aranja rero muri clip ndiko ndakora hakaba hariho ibintu byinshi uzosanga bitandukanye n'izindi clip kuko nko ku mpuzu ndakrea kuko nta mpuzu nzoronka zizoba nziza gusumba izo ba Diamond bakoresheje izo ba Chris Brown bakoresheje me yaro gucrea ugagerageza ugacrea neza ni kubera ijya mpuzu itabonetse neza mugani baze yuko ni nyinshi sijya gusa haro clip izokurikirana n'indirimbo niho zizogaragara harimo n'abadanseri bazambaye bazozibona niho tunazigaruka ko kugira neza na neza nzozisigure bazibonye ni creation ya iha inaronyonga home agency. JADIX nkunda novuga yuko yari muri iha sivyo niyo ya defira nawe ngabo mengo ubunye yavyibusha sinzi ko ivyo yakibishora ariko ndusaba kumenya nta ngorane bishobora gutera mu gihe uri kurabikoresha mu clip atari ibikorwa vya iha naho itari kirakora ya Jenny baza yuko ndi mu ba membre fondateur hama ikintu kuba ndagifise ngaha deja urumva agence ni Ngozi ubu ndi Bujumbura kuba ndagifise ngaha nuko negereye kwanza abari badukuriye bakemera yuko no bikoresha hama mpejeje akazi ko kubana akazi nateguwe no kubitora nkabizinga neza akizira ko none me mugenzo bikoresha neza nkazinga nkajana mu begi nkasubizaho nakuye ni bien. Okay, thank you. Ariko baravuga ati go urashobora kuba uri kurakoresha iyi mpuzu kumbure neje uzokoresha iyindi narakunze kubona amafoto ya iha kera hariho n'impuzu z'ibiti mwambara ibintu vy'amagunira ibintu nibiki twitega yuko nizo mpuzu ma clip aza zizoba zirimwo canke bizomeze gute ndakumenyera akabanga aho just impuzu z'igiti cazi ya mpuzu z'ikirundi ndazifise haro clip naheruka gukora yitwa nzogutereta Jean twateguye ko tuzikoresha niyo clip ndiko ndarimba numva mu ibintu vy'ikirundi cyane mugabo harageze igihe urabona muri kuri tele murapanga ibintu kubera ama panic ugasanga ibintu birahindutse ku mwanya wanyuma kuko deja ni clip duheruka gukora ari ibintu byinshi twakozemwo me tutagiye gukora kubera twarapanize deja twatanguye gushutinga saa moya z'ijoro twagije 6h du matin urumva ari ibintu byinshi n'umwanya wateguye vyanka ukemera kubiheba izo muzure zirahari mugabo indirimbo y'ikirundi rundi novuga ni indirimbo ishobora kuzotangurana n'uwo mwaka uza cyangwa ikaherana n'umwaka ndazibise nazo zirahari shobora kuzikoresha ko ni style nyinshi ko haro style bitwa bidabi style niyo style iyo style uzayisanga muri yaho nyene bidabi style ni haro umutipe hora aririmba yitwa Suza Mix niwe yayicree bayitwa bidabi style turafise na Kiroro style urumva izo nizo style novuga ati ni style zitatu ntandi hantu hari kuzisanga atari muriya niyo mpamvu renda raba cyamvuga ati kubika ino bikoresha kandi kanatsinda uretse n'ivyo gukoresha ivyo naho ndafitiye uruhusha ndashobora gucrea kuko nanje ndi mu bantu batanga ide kuko urana nkuriya mu mama ariko aragenda hari uramubona je ndashobora kugenda nga mu soko
nkaraba ijya muzu yiwe nkavuga ati eske ni gute no imodifya ikamera nkuko jewe nshaka. Ivyo bintu kenshi uzobirabe kuri show. Ndashobora kuba nambaye impuzu kuvuga ngo ni impuzu ngibigwa amahera menshi, wanashaka ishobora kugwa 2000 1500 me umbonye ndayambaye imeninata ugacitangura kwiyumvira kuko ni commande yahe kumbe ni creation yiwanje jewe nyene. Urumva yuko basha turatunze Burundi turatunze turafise abaririmbyi bazi gukira donc bafise ibintu byinshi kandi ni JADIX the Black asanzwe afise n'ikindi kintu yise Black Nation, right? Dutandukanye n'umuziki gatoya tugende muri Black Nation. Bimeze gute, vyifate gute, wiyumviriye gute Black Nation? Black Nation yarigeze kuba ihari, ni nkuko wumva DFTV irahari, Master Music irahari, ukumva Wiz Nation Gang irahari, ibintu nk'ivyo sivyo? Umuntu wari wese rero mu buzima avuka afite indoto ziyo. Black Nation ni indoto yanje. Narigeze gukrea, ndavuga ati inzo ikoresha nka kujya usanga hariho cyane cyane ibaje kuri label. Yumvira ndavuga ati ndafise indoto yo kubona nanje nabaye CEO wa Black Nation. Me anatanda yaho bama bavuga ati iyo mwo mwanya udashoboye gushikana ico kintu urashobora kwifatanya n'abandi ukabanza kwanza kuraba hashika. Urabona ko nace mfatana na Master Music, sinari gucangumana Black Nation, sinari gucangumana na Master Music, ntegezwa guhitamwo kimwe. Nkuno mwanya rero ukugura amaguru yanje yose novuga ari muri Master Music, muga Black Nation iri ku mutima kuko ni destin yiwanje. Si uno musiritari kirakora nkayo malebo nuko hariho ikibazo cy'uburyo camvuga ati ubu ikorera ku marezo social. Nka team y'aba petit bamfasha gusharinga ibyo mba nakoze, ndibaza uri muri team nyinshi bwa mbere twashobora guhura ari je ndiko ndasunika ibintu, baranyegere barambwira kubera iki turi nka team sawa nturi kurakora ubu kubera impamvu izinizi, muga twe turashobora kuguma tugakora nka team ijejwe gukora ibintu vyiwawe. Nitwakora ibintu vya Master Music tugakora ibintu vyiwawe, ni shema uzoba uri kurazana ikindi kintu mugabo ubumve aho uri hose kufise team kuburyo ni wakora ukaronka uburyo ugashika ushaka uzoba bugondereko. Nibaza yuko rero Black Nation irahari ku mutima kandi twizere ko izoshika. Imana ibidufashijemwo ikadutiza amagara tukaronka uburyo. Nibaza yuko ni destin yiwanje, ndifuza nanje ko nobaho fise ikintu kiriko kirinjiza, fise abantu ndiko ndakoresha kugira bagerageze gufasha imiryango yiwabo biciye nanje mu nguvu ziwanje. Ni Black Nation. Ndibaza yuko kumbure hari abantu benshi badukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu mahanga, kumbure murumva indoto z'abaririmbyi ngaha iwanyu. Harashobora kuba hari uvuga ati antuka JADIX ndakunda fata, ndakunda wumpe, ndakunda sukamwo. Indirimbo nyinshi ziwiwe yagiye arakora, hariho nk'umwe ashobora kuvuga ati ujya mu petit vraiment kandi ikintu ushobora gukora kuri we kugira ngo nawe indoto ziwe zigiraho zishitse. Ndasabye umuntu wese ashobora kuraba ino video afise ico yumva ashobora gukora kuri JADIX agikore. Naje nko atacho mfise parce que ino video vraiment jewe nyene nk'irya style nawe nari bwabone asa nawe, niwe naremewe nta undi nkawe. Baby you smell like a flower, oh hey. Tena unanitibu we ni dawa, yele. I'm so strong shakunyite king. Gira fresh inzo kurinda stress. I'm so strong shakunyite king. Gira fresh inzo kurinda stress. Mfata mwana nkundai, ngumya wewe kiba fata mwana nkundai. Avuze ikintu je ntavuze. Nose baranyigisha no kuririmba ariko mbiriza ndakubwira ikintu kimwe, je wabinyigisha defwa no banabimenye nanje no banaje muri Master Music gutora indirimba. Just kuririmba nyene bimeze. Uno musuraza kuririmba urumva neza nyine ko ufite ikigumbagumba. Mugushitse muri studio urasanga hitandukaniro. Ko ndibuka je nkitangura kuririmba
ndi mu matravaye naravuga ati shitse muri studio ndica mugabo nkaca nibagira yuko muri studio turirimbira ahantu hugaye mugabo uri muri matravaye uralansa ijwi ryawe ukaryumva hariya Nuguri kwimana muri studio umunsi wa mbere n'uwa kabiri baranyirukanye byaranse ubwoba intuguta hama rero umaze kuba ubikunda ugakora amatravaye iji ukarishira ku murongo compresseur biragenda bien kwimba ni vyiza birakura stress cyo vyibuha ibintu nk'ivyo wari wambaje ngo navyibushe usanga usanga ama composition menshi no kubiha umwanya muremure nanje ngiye kuririmba mbihe bashaka sije ntuhahera ndashaka kuvuga ngira ikintu kimwe ushaka kugira abakunzi ba DFTV canke abafana bawe na cane cane babaririmbyi bari lazy mu gukompoza usanga aririmba no munsi ejo yabivuyemwo biravyibusha naho tudashaka kuba ba big mama canke ba big daddy twese no ariko turashaka yuko tugumana tubiri tumeze neza tugume turi on top sinzi ko muvyumva ndasabye ikintu kimwe ashaka kubabwira je ikintu mbona nobwira abantu bazaga baradukurikirana n'abakunzi ba DFTV dukunda ivyiwacu dukunda umuziki wacu dukunde football iwacu ibintu byose kuba abarundi turashoboye nta kintu kimwe tudashoboye mugabo mu Burundi turapingana kujya kuntu twamana ku marigara kujya kuntu twamana mu quartier ubu ni JADIX yaririmbye indirimbo nk'iyi ujya ndamuzi bigaherera ngaho jana zakari ndabisabire basije kabisa ndabapfukamiye umuntu aza guhura na link y'indirimbo yanjye nshasha agerageze nimba ari muri groupe za WhatsApp 10 niyayitanga kuri groupe ya WhatsApp ikaraba umuntu umwe jenzo banungusa umuntu umwe sivyo ni indirimbo nziza kuko ni indirimbo ndiko ndumviza mu ndimbo zose maze gukora nanje ndiyumvira mbega ubuheruka cyangwa ubuzokurikira hari indirimbo nk'inzoko rega urashobora kuri muri studio ugakora indirimbo ukavuga ati kabisa ngaha nagemyeho mugabo izoro nka promotion kweli izoshika ahantu nifuza ubonye abantu barayakira abantu batuma vyemera ku mutima ku mugaragaro n'ikibazo sikuvuga reko batabayemeye tugaragaze urukundo je ni wangaragariza urukundo kuvyomba nakoze no musi urana nkunda afite ubwoba ko atayindi ndirimbo ikaze nk'inzosubira kuronka mugabo umuntu niyaza akambira sha ijya ndirimbo wari wamvutuwe nzoca niyaranja asubire njyama yandi majoro cenza ni sumbijya kandi birashoboka kuko hari indirimbo nigeze kuririmba na Shani Queen novuga ko ari indirimbo mu ndirimbo zanje zose niyo ndiko ndayirimba kuri stage urana ko nayifirinze gusumba indirimbo yitwa utangaika yani ndayifiringa sana igenda ikora ina ravuze nonzoronka indirimbo izozisumbi indirimbo meya pare haja namaze gukora na zitanu zisumbi kubera ikindi ejo noko risumba fata ndafise indirimbo ikaze mugashaka feedback ku indirimbo kandi mvuze feedback sinshaka feedback nziza gusa just now gushika kuri commentaire majana 2 nta feedback mbi ndaronka mugabo ibiganiro byose nkora cyangwe anose nshobora kuja je mu buzima ndakunda feedback mbi ko feedback mbi bujya hajya nizo zubaka umuntu gusumba nziza kubera nziza ugumuronka feedback nziza ucubona umenga we ni wewe oro muri feedback mbi hari ikintu cinshi hari ikintu uhigira kweri ko umuntu yangrititse kweri ki uyu muntu yavuze ati sha je rero feedback mbi ndayishira mu mutwe nkayikorera ko kandi niyi impare zitazahongeza uno munsi kuko naraciye mu bihe byinshi bigoye injyane z'abaririmbyi bagenzanje harimwe na CEO wawe ivyo ntabyo nakubwiye utabivuga ari izina nakubwiye ry'umuntu nawe ni muririmbyi ariko gusa harabaye beef zikomeye hagati y'abaririmbyi b'abanyengozi gushika biraba ibintu by'icuka kibi gushika no munsi meme nubu hari abantu bafata beef zari ya 2014 13 bakazizana muri game ya 2021 deja just game y'ingozi ilikuwa tu ni game ya kwanza vipi ni toboe vipi lakini game ya hapa ni game ya kutizama mimi iweje niingize mshiko iweje nipate hela ya kulipa nyumba mwisho wa mwezi iweje nipate hela ya kununua kiatu alafu huko unaniletea beef zenye azijengi jenda afisa abantu babiri bari mwino game baririmbye abanyengozi baranyumvira kuri beef z'uburofa sinigera nafata n'umwanya kubiyumvira je no musana mba ndi niyumvira mbega ni kiye kintu nokora kugira mbone ndiko ndavuzwa ndiko ndinjiza
kuko njyewe ndakuburahiye ndifuza gukora hit song ya ndirimbo nzoja Makamba, nzoja mu Kirundo, nzoja mu Rwanda, Tanzania, nkasanga n'umwana mutonya ariko arayisubiramwo yose ntarinze kuyiririmba. Yani sifise beef nabo jewe mfise beef n'akazi kiwanje. Yeah. Mwavyumvise ntafise beef na mwebwe afise beef n'akazi kiyo. JADIX ndibaza ku muntu vraiment afise umutima n'amatwi. Ndibaza yumvise ico ashatse kuvuga abarundi ni mukundane kubera ndumva ati turi mwere mugabo umwe kuko rero mutangiye kuzana ibintu by'amabifu nizotera imbere yatera imbere sizoguma turyumva ku bandi sizoguma turibona ku bandi mugabo tugiye hamwe tugafatana mu nda tugashigikiranira ndibaza byose birashoboka. Yari JADIX ndakunze vraiment amajambo avuze ndakunze message atanze ku baririmbyi bagenzi biwe ndibaza yuko tuzosubira mu kiganiro cy'ubutako yabemereye hit nanje nzomuguma inyuma agisohora nzoguma namubarondereye akantu kose je nzobandi nyuma yiwe ndabibemereye ayo makuru je nzobashikiriza. Reka rero asezera abakunzi ba DFTV. Just novuga ati uno mwaka ariyo ibintu kenshi umwaka ugitangura abaririmbyi bose isi nzima singambo Burundi gusa ngo uyu mwaka ntawuwa mugabo ukavuga ntawuwa ntiwigeze wipanga alageni njewe uno musi ndashobora kubabwira uyu mwaka ntawuwa suivaniki nibikorwa mbona muri depo bipanga panze. Mvuze rero ibikorwa sinavuze ibikorwa vyanje jewe jenyene ibikorwa vya team kuko nubu ninjiye hajya nkumva nk'indirimbo za Momo Melody, indirimbo za Chinobi, indirimbo za Arnovich, indirimbo za Masterland natetemeka sana. Yes, unaona kama huyu mwaka ndo nani sinjo tumetoka wa kwanza. Nundi mwaka nitwebwe nuzokurikira. Jari byo kwiyemera sivyo. Jari byo kwiyemera sivyo. Ushobora kwiyemera atacho uyemeranye. Mugabo ukiyemera ufite icyo wiyemera je nabwiye muri stock ko kandi apana ibintu apana kuko iciza hajya ikintu naco bari cyawe ari kibi abantu ukabona bariko baragisifia sana sivyo wewe nyene mu mutima wawe uriyageza ko ari kibi mugabo yarari cyanye ukavuga mugabo je ngene meze ujya je niyo ndakwanka ndaza nkakubwira ndakwanka je sindu munafiki riko bamavuga mu Giswahili ikintu kimeze guca ku murongo tugishire guca. Indirimbo ziri muri studio wacu muri stock wacu ziteye ubwoba. Baje baranteye ubwoba numvise no sezera kubera urumva nkunye ngaha urashaka nk'umutima. Yego ndabashimiye cyane mwese mwafashe akanya kanyu ko kudukurikirana kuva ku ntango gushika ku iherezo. Yari Dinye Delicia muri DFTV nkuko mubimenyereye behind camera yari Oli King twaba twari kumwe na The Black umuntu yirabura arabasezeye. DFTV Tunda Juhudi.